Turabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Ndabahaye kandi kaze muri kino kiganiro mutegurirwa na jewe Janvier Imana irambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndakibatunganiza nkongera nkakibashikiriza igihe cose kiba catunganijwe. None rero ndafise amajambo ngomba ko dusangirira namwe abonekana mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Habakuki, dusoma mu gice ca gatatu, duce dusoma duhereye ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 18. Dusoma imirongo ibiri yonyene. Ijambo ry'umutwe hariya rivuga ngo gusenga kwa Habakuki. Murongo wa 17 uvuga ngo naho umusukoni utoshurika canke n'imizabibu ngo igire ico yama, n'icimburo c'imyelayo kikabura, n'imirima ntiyere indya namba, n'umukuku ugahenebera mu ruhongore, ntihabe hakigira n'inka mu rugo, naho nyene jewe nzonezererwa Uhoraho, mpimbarwe n'Imana y'agakiza kanje. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha no musi nano majambo dusomye tubonye ngaha aye kandi kwasobanutse ari amajambo yumvikana. Nizera ko umuntu wese yumva runo rurimi rw'ikirundi ashobora kuyatahura. No gusenga ko wavugishwa n'Imana Habakuki yavuze amajambo atari make ngaha, muze muyasome kumbure murabe, ariko numva nyene kubera yuko tutagomba gufata umwanya munini ya cane, numva hanini twovugana kuri ano majambo nyene tuyafatiye aha nyene, tutagiye kumbure mu kujonjora mu kuvuga ivyahana hariya. Aha tubonye yavuze yerekana avuga nyene yuko hariho ibihe muri make iyo vyabaye umuntu ashobora kwerekana impamvu n'imvo zumvikana ngo zotuma atanezerererwa Imana, zotuma kumbure abona umenga Imana yatakaje icubahiro cayo mu buzima bwiwe, kubw'impamvu z'ivyabaye, kubw'imvo zibonekana nk'aho umengo zirumvikana, bigatuma uyu muntu umengo yosigurira abantu, yosigurira n'Imana, akavuga ko ivyo ari vyo vyatumye ataja gusenga, ko ivyo ari vyo vyatumye atubaha Imana, ko ivyo ari vyo vyatumye yiba, ko ivyo ari vyo vyatumye acumura, kubera yuko ari ibintu umengo birumvikana, ari ibintu umengo birafise intuzeye, birumvikana, bifise raison, biratahuritse, nk'aho umengo uwo vyumva wese yoja avuga ati mu vy'ukuri uyu muntu nawe nyene birumvikana, ntiyoja gusenga, ntiyokubaha Imana, ntiyobandanya yubaha Imana, birumvikana, biratahuritse. Izi mpamvu ni impamvu zumvikana, uwo ari we wese vyumvikana yuko vyamubayeko atobandanya yubaha Imana. Ngaha rero tubonye yavuze ngo ubwa mbere naho umusukoni utoshurika, tuvuge ngo naho ibigazi bitoshurika bitokwama, naho amavoka atoshurika atokwama, naho imicungwe itoshurika itokwama, naho imirima yohoroka ntiyere ntibigende neza, umuceri nayo niteze ko bigenda neza, nkabura amazi ukuma, umurima ukaba nawo ukononekara, naho ibitoki byose hoza umuyaga ugahuhuta byose bikagwa, naho ibyo nari niteze mu ndimiro. Turazi yuko ibice birenga 90% kumbure usanga mu bihugu bitari bike bitunzwe n'ibiva mu ndimiro, ugasanga hatabayeho uburimyi. ni kibazo. Imana yacu nidutabare. Aravuga rero ngo naho umusukoni utoshurika canke ngo inzabibu canke n'imizabibu ngo igire ico yama,
iyo ni nimero rero dufata ko ari nimero ya mbere. Naho umusukoni utoshoreka, naho imizabibu itogira ikintu yama, n'icimburo c'imyelayo kikabura, n'imirima ntiyere inganamba, n'umukuku, umviriza rero n'ubworozi, aho twari ko turavuga uburimyi, n'umukuku ugahenebera mu ruhongore, ntihabe hakigira n'inka mu rugo. Nubwo rero vyoba bimeze gutya, ku murongo wa 18 acavuga ngo naho nyene jewe nzonezererwa Uhoraho, mpimbarwe n'Imana y'agakiza kanje. Imana yacu nihimbazwe. Murumva ko Habakuki yari yarateye intambwe aragera ku rwego yumva ko yemeza neza ko atari akantu akariko kose komukura ku Mana, ko naho yoba yahombye uruhombo rutotuma ava ku Mana, ko naho ibyiwe byose byoba byashize, ko naho amasho yoba yashize mu ruhongore ntihabe hakibaho n'agatungwa na kamwe, kw'ibyo nabyo nyene bitotuma areka kunezererwa Imana yiwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gicaka, turi mu bihe usanga hirya no hino ahantu hose abantu basenga, mu mashengero hafi nka yose usanga abantu, sinzi ko ari kubera ko novuga ngo kubera ko ubuzima bwazimbye, ibihe bigoye, ubuzima bugoye, kumbure ibihe nyine bitoroshe, sinzi ko ariyo mpamvu ahanini, canke ko ari kubera ahubwo turi mu bihe by'iherezo, ibihe bigoye, ibihe bituma abantu umenga Imana ibyayo ntibabiha agaciro, kiretse ibyo baba bagiye bayirondera ku bindi bijyanye n'ubuzima bwa misi yose. Hagera igihe ukurikiranye inyigisho za bamwe n'abandi, inyigisho z'ahatari hake, wosanga umengo icyazanye Yesu mu isi nta bundi butumwa yarazanye, bwari ubutumwa bwo kubwira abantu ibihuye n'amarangamutima, ibihuye n'imisose, ibihuye no kubaka amazu, ibihuye no gutunga, ibijanye no kuronka amapromosiyo mu kazi. Haragera igihe mbere usanga umengo iyi Bibiliya yose umengo boba ico bayibonamwo. Abasiguzi bagenzi banje batari bake mwama mwumvise kandi mwama mwabonye, usanga umengo nta kindi kintu aronka muri ino Bibiliya yobwira abantu, yoreresha abantu, kiretse kubumvisha neza yuko ubutumwa burimwo ari ubwo kuronka ibyo barya, ari ubwo kuronka ibyo bambara, ari ubwo kuronka ibyo banywa, ari ubwo kugendera mu ndege nziza nziza, ari ubutumwa bwo kuronka amaviza, ari ubutumwa bwo kugenda hanze. Ugasanga nyine umengo nibyo nyene, kandi ibyo kubishaka si bibi, kuvyipfuza si bibi, na jewe ndavyipfuza, nawe nkurikiranye uravyipfuza, ariko ubutumwa bwiza bwazanye Yesu, bwamukuye mu ijuru. Muri wa murongo wo muri Yohani igice cya 3:16 bavuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, urwo rukundo arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo rero hashikwe ko intumbero ikurikira. Iyo ntumbero nayo yo kugira ngo umwizera wese ahabwe kutazopfa rubi, ahubwo ahabwe aronke ubugingo budashira. Muca mwumva yuko igihambaye cyane ni mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni uko umuntu yizeye umwana w'Imana nzima Yesu Kristo yaje mu isi azanywe no kuducungura, ni ukugira ngo uyu muntu amwizera. Ikintu ca mbere, kubwo kwizera umwana w'Imana nzima Yesu Kristo, uyu muntu acaronka kudapfa urupfu rubi. No kuvuga mu yandi majambo, yeshape urupfu rw'ibihe bitazoshira. Hanyuma
urupfu rw'ibihe bitazoshira, amaze kugweshapa, amaze gucika ku icumu, amaze kugarukira ku cobo, amaze gutsindanishirizwa, naho ibimutsindisha byari bihari kandi byari byinshi byumvikana. Uyu muntu rero ngo ikintu gice gikurikira ni ico guhabwa ubugingo budashira akaburungu. Imana yacu nidutabare. Ni ukuvuga ngo mu yandi majambo, habonetse ubugingo budashira, habonetse ubugingo buza bukuraho urupfu rw'ibihe bitazoshira. Intumbero y'Imana ku bari mu isi iba ibaye iba ishitsweko. Imana yacu nihimbazwe. Ishaka ry'Imana riba rirangutse canke riba riranguwe. Imana yacu nidutabare. Rero niko ndavuga ngo turi mu bihe rero aho usanga umengo ubutumwa buhari bwinshi bugwiriye bwo kumvikana cyane, abantu bo kwakira bagomba. N'ubutumwa bubabwira ngo imizabibu igiye kwera imbuto mu ndimiro zawe, ibintu bigiye gucamwo, ugiye kuba umukire, ku makonte yawe hagiye kuzura amahera. Ubwo nibwo butumwa. Ubona iyo ubwo butumwa bwavugwa gutyo, kubera yuko ubironse bica bimushishikariza kubaha Imana. Ubona iyo iryo tunga atari ryarindi Yesu yavuga ngo biragoye cyane ko umutunzi yoja mu bwami bw'Imana. Imana yacu nidutabare. Ubona iyo iryo tunga rero tubwirwa cyane ari ryo ryatuma cyangwa se ryotuma turushirizaho kubaha Imana. Ariko mugabo ubushakashatsi icyo bwerekana n'amakuru ya kahise k'ibyo twagiye turabona n'ibyo twama twabonye, uko itunga rigwira, igitigiri nyamwinshi cy'abantu niko bagenda bava mu byo kwizera Imana, mu byo kubaha Imana, mu byo gukorera Imana. Si ngomba kuvuga ngo abakire bose, abatunzi bose ntibubaha Imana, ariko ngomba guca umurongo neza na markere nemeza yuko igitigiri nyamwinshi c'abakire, c'abatunzi, c'abafise vyinshi ni igitigiri c'abantu batubaha Imana, ahubwo ivy'Imana batabiha n'agaciro, babona yuko atani ico bivuze. Imana yacu nidutabare. Nariko ndavuga ngo rero turi mu gihe aho usanga abantu turyoherwa no kubwirwa ngo bigiye gucamwo, ugiye kuronka promosiyo. Ubu nyene mbonye amaduka, mbonye iduka ngaha muri kino gihugu, mbonye n'iduka i Dubayi, mbonye wuguruje ikampani ikomeye cyane. Ni ukuvuga wocumerwa mbere n'abahanuzi ba kino gihe nibyo babona gusa, ingabire zabo, impano zabo, ubuvugishwa bwabo, ubuhanuzi bwabo, nta bindi bubereka muri kino gihe. Bubereka amazu meza, bubereka ama etaje, bubereka yuko bagiye kuronka visa, bubereka yuko pasiporo yabo igiye gushirwako visa, bubereka yuko promosi igiye kuza, bubereka yuko bagiye gutunga batunganirwe gusa, nkaho umenga iyo niyo ntumbero yonyene y'ubutumwa bwiza bafise bahawe, nkaho umengo niwo muhamagaro bafise. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo uvugishwa n'Imana Habakuki avuze ngo naho ivyo bitoboneka, bibonetse ni sawa, ariko mugabo jewe ukunezererwa Imana y'agakiza kanje, ukunezererwa Uhoraho no guhimbagwa n'Imana y'agakiza kanje, ntibishinze imizi, ntivyubakiye kwitunga mfise. Naho vyoshika itunga nkaribura, naho ibyo narifise vyohomba, naho urudandazwa rwanje rwokwadukamwo umuriro uyu munsi, naho imirima yanje yohoroka, naho ibyo nari niteze kwimbura bitokunda, naho novuga ngo iyororero ryanje ry'inkoko
ryotegwamwo n'agahweka, zose umunsi umwe nkavyuka nsanga zapfuye. Mwumve kino kintu, naho nosanga inka zanje, amararo y'inka zanje yose, inka zahonye ata n'iy'umuti isigaye, kandi abana banje bari batunzwe n'amata, nanje nari ntunzwe n'amahera ava mu bworozi bwanje, naho nosanga ibyo bimeze gutyo, umva urugero ngezeko n'ubwuko kubibura, kubihomba, kubitakaza, kubaho ntabifise nikuzombuza kunezererwa Uhoraho Imana yanje, nikuzombuza guhimbaza Imana yanje, nikuzombuza guhimbarwa n'Imana yo gakiza kanje. Mu yandi majambo, Imana yanje iguma ari agakiza kanje mu bibi no mu no mu vyiza, mu vyago, mu ngorane no mu mahigwe. Imana iguma ari Imana. Naho noba naraye ubusa, Imana ntico itakaza ubumana ngo ni kubera naraye ubusa ntibazobahende. Jewe Habakuki, ukwizera kwanje, ugukizwa kwanje kurabandanya, ukunezererwa Imana kwanje ndakwamana, nzoyinambaho, nzoyumirako, nzoyigumako, naho noba ntaronse viza, naho noba nagwaye kanseri kanka gukira, ntibizoca binyereka ko Imana itagishoboye namba. Imana yabikora itabikora, jewe Habakuki sinzohesha, sinzoreburura, sinzogabanya umuvuduko wo kubaha Imana, wo kumvira Imana, kuko Imana ikintu ca mbere itumbeye kuri jewe si itunga ry'ivyo mw'isi gusa, ahubwo ikintu itumbeye kuri jewe n'ubugingo budashira, ni amashimwe ndayitazira, ndayihimbaza, ni ingene ndayinezerererwa, naho noba ntaronse birya, naho noba nahombye. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cuno musi. Turi mu gihe rero usanga umenga umuntu yosenga Imana kubw'igitangaza yikeneyeko, ugasanga umuntu ntiyosenga Imana kubwo kuyihimbariza ico iri, kubwo kuyihimbariza ubumana bwayo, kubwo kuyubahira icubahiro cayo, ahubwo umuntu akumva kumengo igihe cose aje gusenga aje kugira ngo aronke igitangaza, aje kugira ngo acakire igitangaza. Kandi gucakira igitangaza ni vyiza, ariko mugabo yaba vyakunda umuntu umwe yobajije, mbega icitwa igitangaza ni ikihe? Ikitari igitangaza ni ikihe? Kuba navuye muhira honyene nkavyuka, hariho abandi baraye mu bitaro, hariho abandi baraye babuze oxygene, kuba natambutse bigakunda, hariho abavyutse bumva urukebu bikanga nuko bova aho bari bagaca baguma ngaho, kuba hariho abapfuye, kuba hariho ababuze ababo. Mbega ivyo ntivyari ibintu bisanzwe, ahubwo vya bindi dushaka twebwe twamaze kwita igitangaza, kuko usanga umengo icitwa igitangaza ni ico twebwe twahisemwo kwita igitangaza, ariko ibindi vyose vy'ivyiza Imana idukorera umengo vyo si igitangaza. Kubera ko nshaka viza ihindutse igitangaza, kubera ko nshaka yuko runo rubuga rwa Ntambwe Idahita TV rukura rukaguka rukaronka ababona ibihumbi n'ibihumbagiza, ucumengo ico nico kitwa igitangaza. Ariko kuba nibibikunda bano bahari bashobora kubikurikirana, ivyo umengo nibisanzwe, ivyo umengo si igitangaza. Ariko nzabona kukubwira ngo ntukurikire Imana kubw'ibitangaza uyirondera ko gusa, kuko ibitangaza vyovyo yabigukoreye uhereye mu nda ya mama wawe akikuvyara. Imana yacu nidutabare. Habakuki aravuga ngo nubwo ibi vyose vyobura,
naho imisukoni itoshurika, naho n'imizabibu itokwera, naho imirima yose yohomba, naho mu ruhongore zose zopfira rimwe, sinzoreka kubaha Imana, sinzoreka kunezererwa Uhoraho, sinzoreka guhimbarwa n'Imana yo gakiza kanje. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi. N'amajambo rero tugomba dusenga Imana. Sinzi rero wewe uko bimeze muri ino minsi, aho usanga uri muri wa mugwi w'abandi bashaka ibitangaza, batabasha kubona ibitangaza Imana bakorera uko bukeye uko bwije, mugabo ahubwo bashaka kubona vya bindi bobo bamaze kwita ibitangaza, bijya nyene bijya ibindi byo rukamego si ibitangaza. Birashoboka yuko nawe uri mu bantu bo kubaha Imana, ibintu bihari, ibintu byuzuye, mugabo bidahari ugasanga ntiboyubaha, wahonda ukamengo ntiwoyubaha. Ariko nasomye amajambo mu gitabo ca Yobu, usanga Yobu ngo mu vyago byose yahuye nabyo, abana biwe bose bagapfa, amasho yiwe agahona, n'umubiri wiwe nawe ukadukwako n'ibihute umubiri wose, ngo muri byose ntiyigeze ahereza amafuti ku Mana ngo ayereke yuko yamwimye igitangaza abanamba. Ariko Imana ya Yobu yagumanye ka kanovera na ka gaciro na bwa buremere na ca cubahiro yari yisanganywe mu mutima no mu buzima bwa Yobu, n'imbere yuko ahura na bijya bibazo. Imana tujye dutabare. Ariko wewe wishize ku munzane, wewe ukurikiranye kino kiganiro by'ukuri tudahendanye, urumva yuko wobandanya wubaha Imana naho woba wahomvye, naho woba wiriwe ubusa. Nimba wumva bivanye n'ivyo umazemo iminsi, ukumva intege nke, ukumva ugerereye kure y'Imana, ukumva yuko Imana umengo wayubahishwa n'ibyo wahora ufise, cyangwa ukumva umengo woyubahishwa n'ibyo yoguha, itabiguhaye ukamengo ntiwoyubaha, twagomba dusenga Imana muri kino kiganiro igitondo gishasha, dusaba Imana imbabazi, kuko aho hantu haratandukanye naho uwuvugishwa n'Imana Habakuki yarari. We yavuga ngo naho byoba bidahari noguma mpimbarirwa Imana yo gakiza kanje. Dusenga Imana rero n'abahigwe abantu badakurikiye Imana kubw'amaronko, ariko bakurikiye Imana kubwo ubumana bwayo, kubwo ico Imana irico, badakurikiye Imana kubw'amaronko. Kuko birashoboka yuko umuntu akurikira Imana kubw'amaronko. Muri no minsi turabona hirya no hino insengero zuzura abantu bakuzura bagakubita ibimbi n'ibihumbagiza, wakurikira mugabo ugasanga bo benshi muri bo sabazanwa no gukizwa no kubohoka no guhinduka, ugasanga nabazanwe n'ibyo baje kurondera bindi, novuga ngo by'amaronko. Imana yacu nidutabare. Birashoboka kandi ubikurikiranye benshi muri abo iyo babibuze baca bavaho, baca bagenda, uca usanga bama bariko barayerera, bavaha baja hajya, kubera Imana bakurikira bayirondera ko amaronko, ariko siko byari bikwiye kumera. Dusenga Imana wowe uri umuhigwe rero, hamwe wowe utari kurakurikira Imana kubera amaronko irondera ko, ahubwo ukayikurikira kubw'ico irico no kubw'ubumana bwayo no kubw'ibyo yakoze bikomeye mu buzima bwawe. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise Habakuki yasenze mu isengesho ryiwe avuga, natwe turayirabishije ko umuntu wese ayirabishije ko akaba asanze hariho ibyo atsindwa kuri ano majambo, akaba ahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira, sanze hari igihe mpora numva umengo no gukurikira kubera amaronko, numva umengo no gukorera iyo byagenze neza, iyo bitagenze neza nkumva sino gukorera. Uyu muntu rero yatuye afise icyo akubwiye, yacumuye, cyamugoye, cyamukwiye kuri wewe, cyamutirimukije, ni umugwize kw'imbabazi kubw'isinzi ry'imbabazi zawe. Hama bisigaye
uca umushoboza gushishikara muri runo rugendo, akubahe ico urico, atakubahiye amaronko ariko arakurondera. Urakoze kuri Imana, ushishikare wiyerekane kuri bano bakunzi ba bino biganiro, abasanzwe bari muri uno murongo mwiza nabo ubashoboze gushishikara no kubandanya kunezererwa ico urico mu buzima bwabo kuruta kunezererwa ibyo bakurondera ku by'amaronko. Urakoze, nuko dusinze twizeye mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen.